Mwese muko muradukurikirana kuri YouTube musige commentaire canke mugire subscribe kugira ngo muzoze murabona canke mwumva makuru vyoroshe y'abartiste b'abarundi acano kuri Buja FM kiganiro Hit Connection. Isamirizi turasamirana hose no hagati mu gihugu ariko hano mu gisagara ca Bujumbura turumvikanira kuri megahertz 87 n'ibice bitandatu we3 akaburungu Buja Media akaburungu.com. Buja FM turahari kuri YouTube. Muracari kumwe na DJ Israel ihanga ry'Imana hamwe na Hassan H. Umutumire ukuruno wa kabiri ni Lolilo. Umwanditsi w'indirimbo nyinshi zakunzwe. He's the legend. Trick on the beat. Yitwa Nasol Salum. Chambara Burundi Leizo Manizo Simba. Lolio ndamukunda cyane Hassan. Na utomukunda kwa amaze gukora byinshi cyane bitandukanye muziki wo mu Burundi kabisa. Afisi ntahe nini afise byinshi cyane kadutumire kwanza abantu waje ku rubuga rwacu rwa YouTube bamurabe Lolilo bandika amakomantere tuduge turi benshi cyane mugira ico mubaza kuri Lolilo andika amakomantere ya ku rubuga rwacu rwa YouTube. Hanyuma turagira kugure n'umurongo wa telefone kuri 6610 ubusa dufise byinshi cyane tuzakugabanika ko kuri Lolilo. Dufise ikiyago kindekire tuzakuganira ko ndizera ko abarundi bose ndetse n'abakonomuri karumviriza ino samirizi yacu Buja FM bagire ico wajije Lolilo niwo mutumire wacu mu kiganiro Hit Connection. Dufise vibe idasanzwe tubasabe namwebwe abariko barumviriza Buja FM ko musimbira ku rubuga rwacu rwa YouTube mu murabe Zizi wa Chiwi yambaye neza stili sajije ebana araka guys arumviriza Lolilo. Hari generation nyinshi ziriko ziravuka ubu bakumva kujwi canke bakumva kwizina batazi donc Lolilo ariwe umuzi. Nibaze ko zaguhera hasi ko tufise umwanya ukwiye kukwakira gushika no kundirimbo watuzane yitwa Ejo Tomorrow Kesho. Zakuyaga byinshi cyane kandi ni byinshi uza kwigisha abariko baradukurikirana muri kano kanya Hit Connection habamaze imyaka myinshi muri uno mwuga. Bisaba kwihangana, bisaba kwizera, bisaba discipline, bisaba gukora cyane, bisaba kutaba décourager, kutadendebukirwa. Ariko ubanze udukundire uramutse bariko baradukurikirana kuri YouTube ni Buja FM turi en direct, abariko baratwumviriza kuri radio Buja FM 87.6, abatwumviriza kuri site bose ubaramutse. Ndabaramukije mwese muriko murakurikirana ikiganiro cacu. Nkaba ndabashakira umunsi mwiza n'akazi keza. Hanyuma ndanezerewe cyane kubona ko turi kumwe kandi na Hassan hamwe na Israel ego muri Buja FM mu kiganiro cacu cyo guteza imbere umuziki w'iwacu ego Hit Connection ego. Ndaryohewe cyane murakoze. Natwe turaryohewe kukwakira kandi uno munsi turaza guguha umwanya ukwiye kugira ngo naco gituma dushaka guhera hasi kugira ngo n'abavutse muri 2003 ubu bafise 20 ans kumbure ntibakubonye muri 2004 2005 kuri za Saga Plage n'ahandi. Lolilo yavukiye he? Lolilo yavukiye Bujumbura kuri Prince Regent. Ya vrai? Ego kuri Prince Regent.
hanyuma hari abantu benshi bazi ngo Lolilo yavukiye Ingozi yavuka i Bujumbura kuri Prince Regent hanyuma niyarose amahirwe yo kubona mama wiwe mama wiwe arapfa hanyuma grand-mère wiwe aramutora amutwara Ingozi nkaba nakuri Ingozi la plupart du temps igatsinda commune Mumba ego grand-mère afuye nawe naciye ngaruka nga mu gisagara kwa grand-père ubuyenzi kuri 8 numero 8 ndabandanya kubaho nabwo Imana yashatse ko mbandanya na grand-père nawe arapfa nca ntogwa na papa wanje mu Nyakabiga mu Kigwati cyo mu Nyakabiga ndabandanya kubaho mugabo nivyakunze ko mbandanya na papa wanje ndahava nsubira Buyenzi mu Buyenzi niyo natanguye kurondera ubuzima cyenyene none ga Lolilo hari igihe wavuka hari 1980 na kanga n'indwi 1987 ego niho wavuka ego ahubwo 1977 oh yeah 87 oh ya nawe ufite 36 ans cyari muto abantu benshi bavyumva oh ya Lolilo ukuragabanya imyaka Lolilo la réalité ukwiza 46 la réalité ngingaha reka ndakwereke identity oya vraiment nta Lolilo afite 35 washaka imyaka ingahe we Lolilo yereka kutubesha 87 really this is my identity le 12 1987 hajya anniversaire aho ni le 12 ya zarabonye kuri kose aremeye natanguye bugorogoro ngiri muto abandanya mu muziki nyene ngirisha amasinema ibiki ndaronga ukuntu mbayeho ariko urazi ko naciye mu byinshi wavyumvise ko naciye mu byinshi okay none watanguye music ryari binjiye mu muziki gute hari ryari byagenze gute umuntu yamfashije yitwa Baby G uyonye ico gihe yaza kuraba amasinema yiwanje amasinema aho nginisha sinema ubuyenzi no Baby G yo muri c'était Nigasoul ya wo muri Nigasoul ubu yarahevye kuririmba ari none ari ngaha harafise garage arakora ze kunyibutsa ze ku telefone okay aze gutubwira byinshi kuri wewe inahe kuri Lolilo kuko biranugwanwa yuko umenga niwe yakwigishije yanyigishije ibintu byinshi yego hanyuma yaje gusaba ico gihe ari kumwe na Marhem Party baje gusaba place aho nginisha sinema babe bagira ama repetition aho kubera nari fise DVD ya CD baraza batangura kugira hajyanye repetition après niho batanguye gushaka ko ninjiramo kubera banyuva ukuntu ndirimba abo R&B gutyo kubera naririmba R&B kuva kera bya Kesen Jojo cange bya Nelly gutyo nyezijama All My Life zijya zose twaraziririmba hanyuma après Nigasoul irasambuka haba Nigasoul na Nigasoul Family niho naciye ndonga ukuntu ninjira muri Nigasoul Family ninje muri Nigasoul Family niyatwaye igihe kirekire kuko nayo yaciye isambuka igihe Salji aja mu hari uwitwa Salji n'uwitwa Medipack hamwe na Baby G niyo bari muri yo Nigasoul Family hanyuma Nigasoul yasigayemo Party hamwe na Farias n'undi yitwa SMG bari batandatu muri group no kuvuga we na Fizo mwari mu mugumwe Oya nitwari mu mugumwe mugabo Fizo yaraza kugira repetition muri salle de cinéma yanje ico gihe na yari Nigasoul ariko Farias yari yaratanga umuziki imbere yawe gutangura yego yaratanguye umuziki imbere yanje kuririmba baririmba muri instrumental en fait kandi yari no muri grand no mu myaka nari umupeti cyane hanyuma baraza bakora repetition muri salle de cinéma ukabatiza salle ya cinéma ngabatiza salle turaba bagenzi cyane kwaza mu bose Farias niyo yabaye umugenzi wanje cyane kubera yagaruka kuraba ama cinéma yakundi cinéma cyane iyo salle yari he yari kuri 9 numero 19 mu Buyenzi yego
ubunye hariyo ki etage ndayibona ki etage hajya hari salle de cinéma hanyuma après nigasurira sambuka Farious aragenda hanze hamwe na SMG agenda mu Rwanda kubera Marem Dog Dog yapfuye hanyuma Nigasul family nayo nani yitwa gute Salji yaciye agenda mu Rwanda yaciye agenda muri Congo i Bukavu hanyuma Medi Park no Salji no ni undi Salji wa kera atari wa Miss agenda muri Congo hanyuma haja habamo na Medi Park aja muri Tanzania tusigara na Baby G turabandanya mugabo nabwo vyakunze kubera yarafise akazi kiwe kiza amahera mugabo je nakunda umuziki gusumba ibindi vyose niyo naciye mbandanya rero atake Lolilo ndabandanya umuziki ndi jengene indirimbo ya mbere rero wayisoheye iryari indirimbo ya mbere yitwa gute iyo ndirimbo indirimbo yitwa iri kuri YouTube nayishize ko ejo yitwa Sinzo guhemukira niyo ndirimbo yawe ya mbere kandi niyo ndirimbo ya mbere yakozwe video mu Burundi video moderne bashahari muri 2000 kombi yari muri 2000 c'était 2000 ufite 13 ans ego imyaka 13 ariko tukiraho nyene Lolilo kugira tumenye Lolilo twarabonye izina rya Lolilo ritanguza kwanza gitwa Dilemma indirimbo asubiye yitwa Dilemma ya Nelly sivyo niyo twatanga kumenya Lolilo rero hajya hano hari hehe Lolilo muri rya sale tubona Lolilo asubiramo indirimbo yitwa Dilemma niyo twatanga kumenya izina rya Lolilo rero mu muziki hajya Lolilo nitwa Lolilo banyita Nelly du Burundi ariko imbere banita Neisi ego bera nasor bacita Neisi imana wambara malongti amahombo kujya ngene kwa Nelly hamwe na sparadrang ico gihe yari kuri province byari ibintu vya nyakwigendera Sada Liliane ego yakora ibintu vya maconcert byagenze gute yaguhamagare kutari bwaje no muri studio usore kuririmba en fait batwaririmba ico gihe cyose abo bose urumva tuvuga abantu Gasul cange Generation of Nigga kubera twace tugira Generation of Nigga après Nigga Soul Family après abo bose uri kurumva Baziza Desire bose baririmba ku instrumental nabwo baririmba kuri biho yabo baririmba ku instrumental y'abandi bacuraranze ego rero kuririmbira ku instrumental y'abandi bashiramo amajambo yabo kameme ego bari babwinjire muri studio nawe ijya ndirimbo ucuvuga reka ndayisubiremo ndayisubiremo ya Nelly kubera twabuze instrumental mugabo tuca tumanura amajwi turaronga nani radio imanura amajwi yari radio ya DJ Rashid imanura amajwi hanyuma akavuga beat hanyuma akavuga beat mugabo amajwi akabaga kure tugaca twinjira muri studio ico gihe waturikodinze ni yitwa tamwibagizi nanukuri Mushenge yapana Mushenge ari yatwaye na Amical de Musiciens Bochum Production Bochum Production Freddy niwe yaturikodinze yaraturikodinga muri chambre yiwe ku micro imwe turi abacuranzi bashika nga batatu mugabo indirimbo irasohoka après indirimbo yacu ya mbere twinjiza amajwi de vrai twayikoreye kuri nani c'était amical, c'est pas amical de musiciens. Kuri hari kuri ministère ya jeunesse na sport. Hari yo salle d'enregistrement. Twararishe twinjira indirimbo yacu ya mbere yitwa Msela. Twayiririmbanye jewe Baby G, Medi Park na Salji. Je naririmba refrain abandi barapa. Ego. Urugendo rw'umuziki ruca rubandanya gute Lolilo yerekeza mu bihugu bya Burayi hehe na hehe urugendo rw'umuziki umusuri zina natwawe n'umuntu witwa Sheali kubera niwe nakorera muri iyo salle du cinéma niwe yari umubosi wanje umunsi umwe yambwiye namuherekeje kuri video 7 yari w'abahindi bakorera hajyanye arababwira uyu mupeti araririmba n'umucuraranze
ababwiye ko ndi umucuraranzi babwira bo nzana imiziki yawe tumvirize tuca tugufasha bashize ko bumva nindirimbiye ku ma instrumentale birabashavuza cyane baramubwira boss wanje wewe gute wiyumvira ko umucuraranzi azi ashobora kuririmba kandi aririmbira ku ndirimbo z'abandi isi ndirimbo ya Neri ariko aririmbira ko ivyo bintu sivyo nguko bararaba impande yabo yari igisanamu nyene ikiposter cha Rambo bavuga iyi titre ya Rambo twikwiye ku mutwe tugashira ku mutwe wawe ucuba niwe wakinnye Rambo oya nyene boss biramushavuza turagenda muhira acambwira kuva no musi nuzu subire kuvuga ko ufise indirimbo ndambwira boss jewe sizoguhemukira zogaruka ngafise indirimbo cangenda kurondera umuntu amfasha kugira indirimbo niho nagiye muri Menya Media Studio twumvise ko hari umuntu ari codinga yari sale imwe gusiro iri codinga muziki twinjira muri iyo studio nyene ndariha kugira ndirimbe nasigaye hanze indwi zitatu ibatse ntonda ngenda ushika umunsi Jeremy avuga we namaze kubona kukunda umuziki ingonda kuri coding aho namaze kuriya n'amahera twinjira kuririmba kwa Jeremy niyo naririmbye iyo ndirimbo indirimbo yanje ya mbere sizo guhemukira naririmbye ntaruhuse acabura ko nene ndayikeneye cyane warubishashaye yego indirimbo yitwa sizo guhemukira benshi bayizi kuri kuvyukuri kuvyukuri sinkubesha ni wewe gusaje nifuza kuvyukuri ukunkunda tusobana tutahukana hariyo remix akabana original ivuga original niyo nyene naririmbye mugabo remix nace ndayikorana Chanel ego ico gihe mwayirimbye gute twayirimbye gutyo nyene twagabuye gusa amajambo ego mugabo beat yacu yahinduka akora indi beat kubera ari remix mugabo iyo ya mbere nayiririmbye je nyene n'umuntu yitwa Rick Dog hajya Rick Dog yagiye galuri Rick Dog ari muri Etats-Unis yagiye muri Etats-Unis ego aracigiye kinini nawe aracigiye kirekire hama ukoze iyo ndirimbo sinzoguhemukira tutaravyibagira unyarutse hama ucishikiriza boss wa ndayishikiriza boss wanje ndayishikirize boss wanje arayumviriza arayisubizamo nka gatatu Sheali yavuga ubu rero rondero umuntu azogukorera clip nziza mbere mu Burundi ibaho ndamuvuga jewe ndamuronga ndarondera ahantu hose njyana hose njya gusaba kuri RTNP genda bavuga ivyo bintu tubishobora kubera nabereka clip ya Chameleone nabereka ko babeka example ya clip nshaka nyinye ngingene wapi bavuga no RTNP utishwi wapi tubishobora ati mwabana nagi ahantu hose ndabura niho naciye mbura n'umuntu yitwa Papi Jamaica Papi Jamaica turamuproposa aratubwira gukora clip ni 1 million 1 million ico gihe 1 million muri 2000 ego wallahi kweli hari muri 2002 yari muri 2000 1 million muri 2000 1 million muri 2000 ni milliard yo kumbe turagenda Papi Jamaica afse yatanguye kera ucinoti kera hanyuma nja kumubwira boss wanje Shali ndamwereka Papi Jamaica aramubwira je ndabishobora mugabo kugira ndayishobore hakwiye ikintu citwa ordinateur ico gihe na ordinateur zari bwa muri 2000 bavuga ata ordinateur hari sishobora gukora video avuga rero kugira ndayimonte uko bishoboka muri Pinacle 19 win video yo bamonte video ico gihe yo bagiye montage Pinacle na montage yaje après yani win video atari ha imashini bo avuga imashine jewe kundiha mumbe 1 million boss avuga 1 million gusa je ndariya mushaka vasi yangahe ngo mbakwaza 300,000 boss arisopa 300,000 hajya nyine aramuha après beo mu boss uramwibuka yitwa Shali arahari akora kuri nefu numero 1 aragurisha amateleviziyo none ari mu boss wa mubiki yari boss wanje niwe nakinishiriza cinema yari afise salle de cinéma wari umukozi wiwe ariko yarankunda cyane kubera nari nkerebutse nubu aracariho ngiri muto nubu aracarahari rero ndagenda ndamubwira Baby G shaka ko tugira video kandi
utegezwa kuba impande yanje kubera ni wewe wanyigishije ibintu by'umuziki shaka ko tukorana umuvyeyi wanje baby jarambwira nta kibazo turondere rero abadanseur no twatangura kurondera abadanseur tugenda kuri Lucky Boys Mix turabapropose baravyemera n'abadanseur benshi tugenda kwa Giraps muramuzi Giraps umugabo wa Bikiyo turamuproposa nawe yarafise groupe yo nawe ari muri clip turagenda kwa Basosokeye turabaproposa baravyemera zari groupe zishikanga 6 tugendana kwa Happy Famba yari umudanseur ico gihe turamuproposa nawe aravyemera batangura kugira repetition rero bagira repetition ahantu yitwa kwa Mulamba kuri 10e abose baragiye muri clip ya bose bari muri clip uravyo yo clip bose barimo harimo abacuranzi benshi Basosokeye ni benshi cyane ba Black is Black bandi ariho presque abacuranzi bose kubera yari clip ya mbere mu Burundi je comprends pas ukuntu abantu batavyumva kandi yari clip ya mbere baze muri 2000 none garori waramutanze kugira clip nziza Desi nziza Desi yagize clip après c'est vrai yagize après umviriza clip ya mbere yinjiyemo abacuraranzi bose bo mu Burundi niyo nyene après Ziza Desire niwe yatanguye gukora amaklipe kandi niyakora amaklipe nkatwe kubera yakora amaklipe kuri RTNB hajya we yakora kuri RTNB ego ariko waraja muri quartier ukagira twagira muri quartier kubera twari dufise amakamera yacu urumva ni clip moderne apana clip zijya zo kuri RTNB zijya zibitambara cange ukagira ahantu hamwe gusa ata movement ihari ugatwara abantu gusa aho hantu nyene mukahereza ngaho clip no yari clip twakorera ahantu hashika ngatandatu injiyemo ijya clip urarasa kuraba ariho abantu benshi ushakwira bagende kuri YouTube urubuga rwanje yayishize ku musi wejo nayishize jo niho nayironse kubera aheze imyaka myinshi tayirondera mugabo nayironse ku muntu nyene yayibisi nani arayifise kuva 2000 yabwiye imyaka 20 bibaze 2023 ayifise ndiri ayifise kuri CD abwira je ndayifise ngo ndayigura kubera nani maze kwirondera cyane yo clip turayisohora après boss aratoriyo video ayitwara kubajya abahinde abandi bayibonye bavuga c'est pas vrai ushobora gukora ibintu byagutya turagusponsoriza niyo bagize bangiriye aka sponsor tugira album rero yareka indirimbo zose rica mwene wacu album ya mbere rega kwica mwene wanyu ubuzima so guftina zijya ma sample twagize imiziki 18 album ya mbere ego ndasora album irasohoka baragurisha ego mugabo ni baduhaye amahera menshi baduhaye 3 millions ego cagiye baduhaye 3 millions boss ndamubwira twara 2 millions kubera wafashije byinshi hanyuma je sigarana 1 million nyene cyo gihe imodoka yari 1 million 200 1 million 800 cange 800,000 ndatangura rero kugura imiduga ntangura ubuzima rero bw'umuziki no konya natanguye hama none byabandenje gute ko twaciye tukubona hanze mu iburayi naciye ndonga chance yari kuri stade ico gihe yari competition y'imiziki ya nani ya la paix amahoro hanyuma sori rya ndirimbo yanjye reka kuca mwene wanyu nacamo niyo narose chance president Buyoya yakwigendera president Buyoya amba sponsor yo kuja hanze muri Hollande nacinakirwa na association yiwe yitwa Ikibiri hamwe n'umumama umwe yitwa Kitty Perry y'umuzungukazi yakora muri Yoni niwe yantwaye hanyuma ndakora nyene ndabona ko nashise ari ndakora concert après mbona gukora ku ka video ka bimamatwi kubera nari namaze kuva ngaha prepare album ya kabiri ego vuga reka aka karirimbo basi ndagakore video ino ndabereke ko hariyo n'abarundi bashobora gukorera hanze clip ego ibihugu maze kujamwo n'ivyaye ga Lolilo nimbo vyibuka maze kugiraho concert namaze kugira muri Hollande niho natanguriye
namaze gukora muri Belgique, Norvège, Danemark, Suède, Irlande, France, Italie, Irlande du Nord, namaze gukora Angleterre, namaze gukora henshi, namaze gukora Birmingham, muri Angleterre nyene Birmingham, Manchester, East London, namaze gukora ahantu henshi, Afrique du Sud namaze kujayo, namaze kuja n'ibindi bihugu byinshi Dubai hose Dubai nabikoze kaejo izo nazikoze kera. Ariko urwo rugendo Lolilo turashaka kumenya Lolilo kijya gihe agisora ino album ya mbere kugira ngo kuvuga album ya mbere yashe kuronka amahirwe muronka sponsor y'imiliyoni 3 kijya gihe byari byoroshe Lolilo kuronka abantu bashigikira mu muziki mukavuga ati turaronsa amakampani reka dushigikire mu muziki kwa n'ivyari byoroshe Lolilo ukaza mu muziki abantu babatahura ukunze bavuga abantu bana ubonye gusa umwana wagiye muri video bavuga ujya mwana umunyarumogi ujya mwana yabaye mu banzi kiya gihe abavyeyi babakira gutse kiya gihe mu muziki ubwa mbere tukirimba ku ma instrumentale batugwanya bavuga ko turabanyarumogi turabasazi urumva ico gihe byari byoroshe byari badufata nabi badufata uko bitari mugabo après ndagwe gusora album hasoka iyo album ya Reka baciye batangura kubona kumbe birashoboka vya bintu video irashoboka abantu bari amahera kugira binjire kuraba gusa video za Lolilo ma salle de cinéma bari hiri miziki amahera kugira babone gusa Lolilo Lolo sinaca mwibarabara byari bishoboka imodoka barayizibira baravuze kandi nari ngiri muto cyane natembera n'umugenzi wanje yitwa na Baby G hamwe na nundi twa Bob Sele nibo bamfasha kubera nari umupeti nyene mentalite z'igipeti nyene après niyo twaciye tumenyana rero n'abandi bacurarazi nka Big Fizzo cyangwa Sosokey tuca tukwegana gutyo turagira ama featuring mugabo ico gihe nari kumwe na Baby G gusa hamwe na Bob Sele hamwe na She Ali basigaye bari impande yanje kubera sinari kwijera je nyene iyo niyo yari staff yanje harageze igihe Lolilo umenga rapoteye turamubuze arakoze indirimbo ntiziko zirafata ntiziko zirashika kure mu nyuma urabanza urabangira uragaruka n'indirimbo guitar byari byagenze gute bijya bihe wari kuraca mu byari bihe bimeze gute bijya bihe ni byari bihe byoroshe nagiye hanze ndagaruka sanga abandi nouvelle talent kwiadapta kuri talent yindi kubera nabwo nasize ngo tere irasigaye uko nyene hari abandi bakora babandanyije bakora nanje narindiriye shitse ndizera kwanza kuvyiyumvira nakoze cyane nagize ama featuring na wa Diamond Platinum na bari Kiba nande mugabo nabwo zahitinze nguko bikwiriye kubera hari abandi bari bamaze gutangura gukora aho bari bandi je nakorera byibuka bari bandi ni benshi abacuranzi benshi ni benshi cyane Bamkombozi by Merisan ni benshi bakora ego bari benshi indimu Satbi by muzika ni benshi rero gusubira kuri level yanje byasavye umwanya muremure ego mugabo nabwo nacitse indege nabandanyije ngora vuga ntegerezwa kurekipera place yanje ndasubira ndakora gitari nguko muri ko murabibona ngira Romeo et Juliette ndarandarira nubu n'izindi pole n'izindi ejo ndaca fighting kubera subize place yanje exactement place yanje nirasubira hajya yari ihari ariko inyuma yaho Lolilo warakoranye n'abacuranzi batari bake cyane aho ndavuga abacuranzi bo mu gihugu ca Tanzania presque aba kijya gihe generation yiwawe na generation yaba plutôt aba artiste muri Tanzania bakoranye benshi cyane
aho ndavuga TMK yarakuranye nawe aho ndavuga Professor J mwarakuranye indirimbo mwakuranye indirimbo n'abacuranzi benshi ni mukegi Barikiba ba Diamond we ni vuba cyane Diamond ni vuba cyane Michael Ross wo mu Uganda kijya gihe wari wasumvye izina cyane Lolilo none vyagenze gute izina la ryo Lolilo niriduge rirushirizeho nka hajyana izina ryo rifise ko wakoranye n'abacuranzi atari baki mu gihugu ca Tanzania uri mu bantu bashingina bavuga ati tugiye mu Burundi genda ubana n'umucuranzi Lolilo wejeje no kubivuga ngo izina ntirashika aho nashaka handi narindi biva ni kubera iki afeti ahajya narindi kubera ndazwi mu gihugu ndazwi hanze izina rirahari mugabo ibikogwa sindashikaho nashaka gushika parce que ndacafise manque ibintu aba sponsor change team ikwiye en fait staff ikwiye ego ndafise staff mugabo nabwo naronga aba financement y'abantu bafasha cyangwa aba bossi urumva mugabo aba manager ubunye biriko biraza parce que madame wanje no manager wanje hanyuma hakaba nabandi bafasha kubera umucuranzi atera imbere il a besoin yaba journaliste il a besoin yaba promoteur il a besoin yaba financeur urumva ni ibintu byinshi umucuranzi akeneye kugira ashike kuri rero ivyo bintu sindabikwiza kandi ndazi ko un jour uzobikwiza kubera je suis sûr ntabikwijije peut-être si shobora kuronga abashaka confiance cyangwa ibiki biyumvira ko peut-être umucuranzi akomeye cyane ashobora kudusaba amahera menshi cyangwa financement no nijya nyene mugabo no gukorana n'umuntu ukamenya ico ashaka yinjiza gute est-ce que il va gagner azokunja amahera cyangwa azoza gusa atakaze amahera yiwe rero nico gituma dushobora gutora umuntu wari wese ngo ni financeur amahera yiwe yagendera ubusa no dushaka umuntu a investisamwo agashira amahera kwiye kugira nawe arekipere amahera kwiye ego none kuba utaragaruka hahandi wifuza nivyo byo biko biratuma Lolilo atagaragara mu biteramo muri iki gihe canke baramurondera bagasanga arazimbye bimeze gute kugaragara mu biteramo ivyo biragoye bivana n'abantu ba organize ama concert usanga bakwirengagiza peut-être usanga badashaka kushiramwo canke hariho abantu bababwira amajambo inyuma parce que umuntu nakundwa n'abantu bose ushobora kuba udafise umutima mubi ku muntu mugabo umuntu agufite ishari canke umuntu atashaka iterambere yawe mugabo un jour ndazi ko ukuri kugenda kukumenyekana bukebuke ujya usanga bamwe hariho n'abantu bamaze kumbwira Lolilo kumba umeze gutyo uravugana n'abantu neza urakundana n'abantu batubwira ko uri mu kiburandero uri umuntu mubi umuntu atafatika ashwana et pourtant ibintu umuntu ashobora kukubeshera akabivuga kubera kononere carrière mais sibo mana abo bantu babikora sibo mana imana irazi ivyo yamaze gupanga rero umuntu wari wese jewe ankeneye ndakorana nawe ari ibiteramo amaze gukorana n'abantu nyene n'igiteramo cyana ni Chabuja FM twarakoranye cyo kwa Harmonize twarakoranye urifunika voilà abantu bakoranye n'umwete n'ubwira kandi ubikora neza rero Lolilo n'umuntu abantu biyumvira giteramo cyabera kuri stade ego n'abacuranzi bose bo mu Burundi c'était bien twakoranye bien kandi abo twakoranye bavuze no c'est pas possible itwari twazi ko Lolilo ushobora kwifata gutyo ugaperformansinga kuza ku mwanya tukubwiye ngo genda uririmbe nuraba ngo abantu batoyi banje baririmbe kwanza no naciye imbere ndaririmba biraryoha abantu bararyoherwa ndaronga amahera baduze no kuri scene benshi kunzanira amahera c'était bien rero umuntu ibaza ko Lolilo umuntu mubi canke n'umuntu wishari oya rero sumuntu wishari sumuntu wo gushwana oya biraheza bikaku cintege iyo wumvise critique nkizo canka amajambo menshi avugwa kuri Lolilo nabi Lolilo naravyakiriye uko bimeze hari ibintu abantu hari umuntu ashobora kwandikirana message kuri WhatsApp akagutuka atacho mufu atanakuzi utamuzi nabwo umuzi akagutuka kubera iryo zina gusa akagutuka rero uri umucuraranzi
utegerezwa kwicisha bugufi utegerezwa kwihangana udafise kwihangana ushobora gushika kure hariho abantu bandika ku message bakagutuka warananiwe reka kuririmba pourtant we nashobora kuririmba nazi ivyo urimo urashiramwe amahera urashiramwe inguvu urabishiramwe umwanya me umuntu agatora le temps yo kukucafuza yo kugutuka yo kukubwira nabi we nushobora kuvyakira nonega Lolilo nivyo bariko barakubanira barakwirengagiza yego sivyo habitera muri kuraro ucubaho gute bimeze gute eko imana ni bikora kwata kandi kazi ufise en fait jewe kenshi si blending abantu cyangwa sintuka abantu cyangwa siniyumvira abantu bibi cyangwa singi umuhari abantu babikora no jewe ndazi ko imana nuko nyamaze kwipanga kise ko imana imaze gupanga imbere zoronga ibisumba ivyo ça demande le temps rero ivyo bintu jewe nabwo binci indege cyangwa mbayeho kubw'imana ego umuntu Lolilo shobora kuvyuka lwa iraboneka fasile shobora kuvyuka mu gitondo ngavuga uno munsi reka nipange gende muri studio gukora nishise muri studio ngasanga abantu bashikanga batandatu cyangwa indwi bashaka featuring na Lolilo zijya featuring bashaka barandiha amahera sindirimba gratuitement kandi abantu bo hanze muri Congo muri Etats-Unis Australie akaza akakubwira nshaka kuririmba ukamubwira moi je chante pour $500 utafise $500 uturirimba $500 OK je te paye $500 nama video ibindi byose ndimenya $500 izi wawe example izo $500 ufise ubwenge uri umugabo urarondera ukuntu bayeho uciye akoresha kino nega Lolilo afise ibintu byinshi ariyo private life nashobora kuvugira ngaha numvise ngo urafise n'imirima bazi ko Lolilo ngo arima ibintu vy'ibiraya oya nivya bindi umu artiste si kuvuga ngo tsiko kuri mikro en fait Lolilo yaramuzimvye mwivurira agiye no murimyi en fait ubuzima buri ahantu hose ushobora kuinvestisa mu bintu ari byo byose ego turarima imana iradufasha tukaronga akantu ko kubaho turafise ukuntu tugurisha amapareil télévision le truc ça c'est de vie privée pour l'instant turiko turavuga la musique umuziki nudufasha kuinvestisa ibyo bindi umaze kubona ko abantu ari abantu bashira ko le mur kubera nushike kure ari beaucoup des obstacles udashobora uca mu obstacle menshi akuzibira mugabo kuvuga ko ubuzima bwawe burahagaze no Lolilo ndamukunze sana man nukuri kwimana yugurutse afise nabibabwiye afise komeye kuko je bakimbira yuko ba muri appartement ya 600,000 par mois Why Lolilo amafaranga yaronka gutse hayari hagute ko ariko urumva ko inyuma y'umuziki afise undi buzima akora izindi business urumva ko nubwo aronka ibihumbi jana aramenye ngene avyinvestisa kugira bimuzanire inyungu umuntu wari wese arazi ukuntu abayeho umuntu en fait umuntu wese afise ubuzima bwiwe tuvugisha ukuri urakora ibintu mugabo hari ibindi bintu ukora abantu batategerezwa kumenya c'est ta vie ni vie privée yawe rero nushobora kubomora ngo vie privée yawe yose ushira nuzi ugukunda nuzi ukwanga parce que il y en a beaucoup de gens badashaka iterambere ryawe hakaba nabandi bakukunda bashaka kutera imbere rero umuntu nakundwa na bose yego